IHS uno munsi urutonde dufise urubanza rwo kujuriraho FDAC 2228 Ministère public contre l'Income. Nk'uko bisanzwe biri muri dosiye, uyu Linhom yagiye ku mutare muhagarika mandadare ku munsi wa mbere tariki 13, kuvuga yuko iminsi 5 yarangiranye n'ejo ku munsi wa gatanu, ari naho twashikiriza dosiye sentare. Nyakubahwa sentare naho tutarinjira mu ido n'ido, nuko uyu Linhom yafashwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura muri contrôle de passager le bagage, afise des voies n'izindi voies ziri déjà taillées de travailler. Uyu Linhom afise umugwi w'abantu bakorana muri ibi vy'amaivoire kandi bitemewe. Abo bantu rero inyamiramabi zikaba ziriko zirabarondera kuko hari yashoboye kubereka abashoboye kubashira ku mirimo. And then that's why we can appeal to the courts. And then we say what they are accusing you, that you were trying to go home with the ivory stuff, and then you're saying that it's prohibited in Burundi, and that you also try to corrupt the people in the airport. In summary, that's what. Ni dosiye idashobora kuba disosiye ngo hakurikiranwe umuntu umwe, hariho n'abandi babikoranye, kandi na cyane cyane yuko iyo dosiye iriko irakorwa mu gipolisi. Nacyo gituma nk'uko mwabibonye uyu yafashwe twamushikanye ku munsi wa nyuma, turindiriye yuko la polisi ituzanira iyo yindi dosiye n'abo bandi bantu, kuko dosiye iba imwe ibyaha byakozwe kuri ayo maivoire n'ibindi turire n'abo bandi bantu bariko bararondera. Yakoze icyaha gusa cyo gutanga igiturire, yarafatanywe n'amaivoire kandi bitavuga ko bari bitemewe na gatoya, kandi ibyo tukanabivuga nyakubahwa sentare turavye yuko no muri pasiporo yiwe urabona yuko anafise karite yo kugira urudandazwa. Muri pasiporo ari aho yaronse viza mu kindi gihugu, kuri motifu yuko agiyeyo muri business. Since the traffic of the ivory is prohibited in Burundi, and also the corruption is prohibited in Burundi, so it's begging the court to study about the case. And then also said that your passport proves that you are doing some business, because like you also traveled to another country. I understand. Nk'uko umushikirizamanza yabisiguye yuko ino dosiye itegerezwa gutohozwa mu minsi itarenga 5, ingingo y'amajana 268 agace kayo ka mbere karavuga neza yuko ino dosiye amatohoza adashobora kurenza iminsi 5. Iyo minsi 5 nk'uko umushikirizamanza yabivuze yaraheze, kandi icyo gituma na dosiye yaheje gutohoza kubyerekeye icyaha yakoze yashyize ngaho muri sentare. Kuba hariho abandi bantu boba bagize icyaha, abo ko kwisunga ingingo ya 18 y'igitabo mpanabyaha yerekana ko responsabilité pénale et personnelle. Mon client yafashwe wenyine, kandi yafashwe ku cyaha bavuga ko yarakoze. Rero hisunga ino ngingo ko bavuze ko ari dosiye y'ini flagrance, agace ka kabiri karavuga yuko mu gihe dosiye banayitohozwa hoca hakurikizwa icyo bita procédure ordinaire
dosiye gaca twe ni hamwe tuja tuvuga ati rero ko bavuga ko dosiye bamufashe bataratohoza bisigura neza yuko iyo dosiye itakiri muri flagrance kija muri procédure ordinaire. Gaca kabiri kavuga ko l'officier du ministère public possède à tous les devoirs il tire et défère immédiatement l'inculpé devant la juridiction compétente. Tugasaba ko kuvyerekeye Montclair le ministère public yaratohoje aranagenda confrontation nabo bavuga ko bakorewe icyaha. Twe tugasaba ko sentare nk'uko mubona ministère public yashengejeho umuburanira mu biringo, tugasaba ko sentare nimba bavuga ko ari responsabilité collective ministère public abisigura avuga yuko ari responsabilité collective. Muri ico gihe dusaba ko Montclair arabari imbere mu kurindira ko ministère public azoheza gutoza neza kuko urumva yuko azoba yafashwe icyaha atabikoze wenyine nk'uko bari bavuze yuko ikintu cyaha gikoze personnellement. Kuba sentare tugira duti kubona administration de la justice no ku nyungu ngende zo gukurikirana ora ko icyaha si kimwe gusa kuko twabivuze ibyaha ni bibiri, hariho icyaha cyo gutanga igiturire, hariho n'icyaha cyo gufatanwa amayivuari bijyana na traffic illegal d'ivoire. Ivyo rero vyiza ku butungane yuko rucirirwa urubanza ku giturire hanyuma mu nyuma agacirirwa akabindi procedure yuko acirirwa urubanza mw'idonido kuri traffic illegal d'ivoire. Twebwe rero tugira duti mu majambo make no ku vyaha vyose yakoze anti cha traffic illegal d'ivoire niki cha corruption bitegerezwa gutandukana. Uba procedure ordinaire ivyo natwe ntitubihakana kuko dosiye igarutse ifata procedure ordinaire. Naco kibazo twashikirije sentare twigire ico ku bijanye na liberté provisoire. Ico kibazo cyo kugwa muri uno mwanya kubera yuko amategeko aratunganya ukuntu umuntu ashobora kuronka liberté provisoire haba imbere ya sentare cyane mu mwanya w'amatohoza imbere y'umushikirizamanza. Ariko twasaba yuko sentare imbere ko hazi ibibazo bya liberté provisoire twigira ikaturekurira yuko dosiye igaruka kugira ngo ya bonne administration de la justice ibe nawe nyine bimujuragiriza kandi no muri defense yewe tukamugora naho tuteko turamufasha kuburana mugabo duhagarariye la société, duhagarariye amategeko kandi niko amategeko bitunganya. Ariko aratoza ko kugira ngo yige ico nyene cyari liberté provisoire umwunganira mu vy'amategeko nibaza ko arabizi ingene bigenda arashobora kubandanya sentare ifata urubanza mu mwiherero hanyuma igico kibazo mwagize ico mukivugako sentare irabe ivyo bamwe n'abandi bashikirije hanyuma iheze itange intumbero ishinga ingingo yayo hanyuma muzobimenyesha. Ukwezi izomenyesha ibintu vyoba yafashe. Naye bigarukira